j'en mets le sourire sur les lèvres de mon frère. Bagenzi b'ibiganiro bya Winners TV ni mu kiganiro dutahura umwana, ikiganiro kidufasha gutahura inyifato z'abana kugira ngo dushobore kubafasha neza. Uyu munsi rero tuganira ku kijanye n'amashure y'abana. Hari igihe usanga umuvyeyi ariko arakubwira ati umwana wanje ni yatangura maternelle azoba yamutama akuze cyane, none raba umushire muri maternelle ya mbere atarakuze imyaka 3. Bavyeyi muri komuranga cyo ni ikintu cyo kwitondera cyane, ni ikintu cyo kwitondera cyane kubera umwana kugira ngo ushobore kumurera neza bizokorohera bizomworohera nawe nyene mu buzima ugomba kubahiriza etape z'ugukura kwiwe. Dufate ku mwana afise imyaka 2 n'igice, kenshi niwe bakunda kumbwira ngo madamu mureke warakerebutse ngo mushire muri maternelle ya mbere ngo aje hamwe n'abandi ngo ntazoheza amashure ngo yarakuze gose. Turetse yuko vyonona estime de soi y'umwana biratuma umwana yitakariza icyizere, birashobora gutuma ubwonko bwiwe busunikirwa gukora ibyo butaragera gukora, ugaca usanga umwana amerewe nabi muri kazoza. Mu bisanzwe kwigira icyizere ni ikintu nabonye gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu atifitiye icyizere naho yokwiga mu mashuri mwifuza ko yokwiga agaheza, ntazoshobora kwantrepreneur, ntazoshobora kubwira umuntu ati ugenda ashoboye iki, azokama yibaza yuko atashashoboye. Umwana mu buto bwiwe muri iyi myaka ya mbere akwiye kubakika neza. Ni nk'umuntu yo kubaka fondation akavuga agakoresha amabuye agakoresha umusenyi, mugabo ugasanga yibagiye akagira dosage y'isima idakwiye, to utaha uzobona yuko wakoze ikosa. Nico gituma rero abavyeyi dukwiye kwitwararika yuko tudasunikira umwana ngo aheze amashure n'ingoga. Oya, nagende kuri ritme yiwe. Mu bisanzwe ikiremwa muntu canke umwana yagomba kubaho ubuzima nyene, nimba ari ubwana akabubaho akabunezerererwa, ari ubuyabaga akabubaho akabunezerererwa, ari ubukumi akabubaho akabunezererwa, ari umuntu ari mu rugo akabibaho uko nyene mu kiringo ciwe akabinezerererwa. Gusunikira umwana kubaho ibirengeye canke kwiga ibirengeye kapasite yiwe canke ubushobozi bwiwe ni kumwononera cane ubuzima. Rero bavyeyi muri ko murondera amashure muri iki gihe ntimuzohata abayobozi nkuko muranda bibona canke maze imyaka itari mike ndabibona ngo umwana wanje mushire muri maternelle ya mbere atarakwiza imyaka. Umwana akwiye gutangura crèche canke vya bigo byitwararika abana akifise umwaka n'igice. Kubera iki agifise umwaka n'igice? Kubera umwana amenyera abantu hakiri kare, bigatuma akuza ya intelligence yo twita intelligence interpersonnelle. Iyo ni intelligence ikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, niyo abantu benshi bariko baratera imbere canke bateye imbere bakujije bagize amahirwe guhura n'abantu mu buzima babafasha gukuza iyo intelligence. Niya intelligence ubwira umuntu ati je bugenda ashoboye ikintu, ukagira marketing, ukaja gauche droite, ukiyumvira ugakora ibintu kanaka ugashika kwiterambere. Hariho rero abantu atagiye mu biro adashobora kwiyumvira ikindi kintu yokora. No kuja mu biro navyo nyene birasaba iyo intelligence. Rero nico gituma rero twebwe iyo turiko turaba umwana afise umwaka n'inusu, afise imyaka 3, tumuprojecta muri kazoza, twiyumvira ati niyaba ari mu kazi mbega azogakora neza, mbega azoshobora kwibeshaho, mbega izi nyigisho turiko turamuha canke ukuntu turiko turamukoresha bizotuma ashobora kubaho neza mu buzima. No mu nyigisho dutanga tugomba kwisunga ingene ubwonko bw'umwana bukura. Rero nico gituma mwokwirinda bavyeyi kubwira umuyobozi canke undi muntu ati nshirira umwana wanje nahadakwije imyaka mushire mu ishure kanaka bidahwanye n'imyaka. Ego nivyo twashaka kubabwira. Ni ngombwa rero ngo twitwararike ibiringo umwana wacu ariko aracamo, ntitumukompare n'urya canke n'uriya. Umwana wese arisa, nta bana babiri usanga basa canke bameze cyo kimwe, tukamutwara kuri ritme ashobora ihwanye no gukura kwiwe no gukura ku bwonko bwiwe. Dushishikara rero twitwararika indero y'abana bacu dukurikije amategeko ajanye n'ubwonko bw'umwana ikiringo ugezeko. Dushishikara kugubwa neza naho utaha.
si je pense que mais c'est possible, alors l'amour existe.